Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media. Ndagarutse kandi nitwa David Tuyisabe, benshi bazi ku izina rya Kibonobono, bivanye n'umugambi uhamagarira abarundi ndetse n'abanyamahanga kwijukira kurima igiterwa c'ikibonobono kugira ngo tugihingure tugishore hanze, hamwe n'iyindi migambi igenda iherekeza uwo mugambi mpagarariye mu gihugu c'u Burundi. Canke umunsi umwe abarundi banyumvise ndiko ndavuga. Turi hano rero turashimiye abadukurikirana kuri Kibonobono Media. Twari tumaze imisi tutaboneka, ariko ni kubera yuko vyabaye ngombwa yuko wa mukameramani wanyu mwakunze Zombi, twakunda kuvuga ngo turi kumwe na Zombi inyuma ya kamera, yafashe urugendo ntakiri mu Burundi. Turashima Imana ko yo yagiye yashitse amahoro. Rero vyabaye ngombwa ko tubanza gukoresha ikibazo kugira ngo turondere uyundi muntu yomusubirira muri bino bikorwa. Uyu munsi rero twamuronse, bihuriranye ari umunsi mwiza cane, umunsi w'umunezero ku batwara metropole canke ku muryango w'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono wo mu Rumonge. Hano rero nkuko mubibona nta vyinshi tugiye kuvuga, mpagaranye n'ubuserukira umugambi mwiza cane, reka tubivuge, wa Kibonobono, arongoye koperative Kibonobono Metropole Rumonge, uwo bita Sadok, kenshi azwi ku izina rya Kibangara. Mutipe akunda kuba ariko aranywa vya binyobwa biba biri mu tuntu twa plastike, kandi akunda ibirimo tangawizi cane. Raha tangawizi imisi yose yamaborewe, ariko no munsi ngira ngo yakabuze. Bwana Kibangara rero, no musi wawe bariko barankurikirana. Aha turi kumwe na directrice w'igisata twatanguje ca auto école. Nibaza ko araza kugira ico ababwiye ku bijanye n'iki gikorwa tugiye gukora. Turi kumwe n'uwo mwamenye cane Ismael, atari mwanafunzi ariko ni Ismael Kibonobono, abasigurira économie sociale et solidaire, imwe mu mbono canke mw'iyerekwa ryacu tugomba kurangura hano mu Burundi ndetse no muri Afrika. Turi kumwe n'ubundi wo mu Rumonge, co kimwe n'ubundi hariya yifashe ku munwa, asanzwe turonsa amavuta yo gukora za sabune mwakunze cane zizimbutse, ya sabune y'igihumbi. Tugomba rero gukora iki? Tugomba gukora igikorwa twatanguye gukora co kuronsa ingendeshwa, utuduga. Rero hano haba hariho utuduga, iyo turonse hariho nk'akaduga uraba ukavuga ati akaduga ndagahende, tukaraba rero mu mametropole iyiba iriko irakora neza. Iyo iriko irakora neza ukavuga ati nukuri uno muntu turavye aserukira koperative Kibonobono Gitega ariko arakora neza, ni vyiza yuko tumuha akaduga. Rero twatanguye duha uwitwa Ile-de-France atwara Kibonobono Ruyigi, turasubira duha uwitwa Prosper wa Kibonobono Gitega, no musi duhaye Kibangara Kibonobono Rumonge. Rero je ngiye kumushikiriza kano kaduga, nakaduga keza twahisemwo, tubona ko kazoshobora guhangana n'ibinogo vyo mu rya Rumonge. Hanyuma rero nagomba ndamushikirize document kugira ngo ntitukurambire wowe uriko uradukurikirana. Iyi ni iyo bita carte rose, carte d'immatriculation du véhicule. Hanyuma iri kumwe na nande bayita nde, iyi ni assurance, nivyo. Iyi nayo bayita gute? Contrôle technique.
izi nizo dokima z'imodoka tumushikirize na konaki y'iyi modoka. Hanyuma rero turabifurije ibikorwa vyiza hariya mu Rumonge, abanyarumonge muramutanga amaraporo meza, musuma ibidandazwa vyacu, yafu première qualité y'ibigori hingurwa muri Kibonobono, hiyongereyeko amasabune, amashampo, savon liquide n'ipiripiri. Rero nibaza yuko ubu bigiye kurushiriza. Kumbure nko mu munota umwe urashobora kutugaragariza umunezero wawe kugira ngo directrice wa auto école aca tumenyesha neza ico aka kaduga kagiye gukora. Ikaze ni yawe. Murakoze cyane. Ku izina nitwa Nibigira Sadoki, by'ukuri nserukira Metropole Rumonge. Hanyuma ndanezerewe cyane kubona tugeze ku rugero rwaho bashaka twimvira ko nk'abanyarumonge bakaduha akamodokari kagiye kudufasha mu bikorwa bitandukanye cyo twita matere. Hanyuma by'ukuri shefu mwumve ko ndabashimira cyane naho mukorana hano. Hanyuma kumbure nkuko muvuze muti twaba dutanga raporo nziza, ubu nibaza ko bigiye kurushiriza kuko kare twanigana n'ibibazo byinshi harimo kunguruza ivyo tuba tugiye gukora donc udandaza canke kwiyunguruza natwe bwacu, ariko ubu nibaza yuko bigiye kudufasha, aho nizera canke nizeza yuko Metropole Rumonge igiye kubandanya itera imbere gusumba. Murakoze. Nanje ku mazina yanje nitwa Irakoze Marie Claire, nkaba ndi umwe mu muryango w'abarimyi w'ikibonobono, nkaba mpagarariye igisata ca auto école. Ni igisata cigisha kunyonga imiduga no kwigisha amategeko y'ibarabara ajanye n'ibarabara. Ku bavyifuza bose turabahaye kaze cane hano ku biro bikuru aha muri Nascoki ku cicaro gikuru aha hepfo ya Kotebu i Bujumbura. Turiko turiga, turi ku muvuduko udasanzwe, aho promotion ya mbere buca isohoka tuyiha ama certificat, niyigira kabiri ikaba iri kiriga. Karibu cyane, turabahaye kaze abavyifuza kwiga ko ubumenyi, kuba ufise ubumenyi kubyicara navyo nyene n'akamaro, uko ushobora kubita hirya no hino ukumva ahantu bakeneye umushoferi ukaba urahamagawe. Twiyumvire ku ntara ya Rumonge bivanye n'uko ngene iri ku muvuduko wo gukora. Ubwa mbere twahaye Ruyigi, ubwa kabiri tuha ab'Igitega, kandi n'ab'Igitega bariko bariga, bari ku muvuduko. Karibu cyane uhereye Igitega, ntutangwe n'ibirori byo kwiga umuduga muri Kibonobono. Tera tuje imbere gose. Metropole Rumonge rero yagiriwe ibakwe ridasanzwe yo guhabwa ino modoka nziza cyane, imodoka igiye gufasha mu byo kwiga kumunyonga umuduga kugira ngo ubumenyi butere busasagara mu gihugu cyose. Iyi modoka yo ntizokora ibya auto école gusa, izobandanya no gukora ibijanye n'ibyo kunguruza ibidandazwa n'amasensibilisation atandukanye mu ntara nziza cyane muri Metropole nziza ya Rumonge. Abanywanyi canke batari abanywanyi baherereye mu Rumonge mwikore kuri Sadoke turaza kubahereza nimero ya telefone kugira ngo mu murondere. Metropole Rumonge iri ku muvuduko udasanzwe, aho igisata ca kwigisha auto école mu Rumonge buca gitangura. Karibu cyane ku munsi wa mbere mu murondere Sadoke, canke muhere ubunyene mu murondere kugira ngo abashire ku rutonde rw'abandi, kugira ngo ivyigwa namwe ntibibacike. Tukaba turangije tubashimira cyane mwebwe mwese mwari kumwe natwe, tutibagiye cyane yuko muri koperative Kibonobono imiryango ikicuguruye, iterambere kuri twese.